nongere ndaguha ikaze udahengeshanya gufyonda like kuri page yacu Facebook na subscribe kuri YouTube. Ni kuri Sky Media TV uracyari kimwe na animateur wanyu Madublo aka Double T OG Mr. Kajagari Mihari as long as I'm there ndazi ko ibintu bigiye kumera fresh. Yes, ngibisanzwe musanzwe mubizi murize mumbona ngaha nuko mba ndabazaniye ibintu mutari musanzwe canke nemkorwa ndabazaniye ibintu munyotewe nire mpamvu mba nahishikiye ngaha. Muri hit show musanzwe mubizi mbafise amakuru mashasha mbafise abantu bashasha mba nabazaniye baba ndi munyotewe babandi babaryohera na mpamvu amba ndi ngaha. Musanzwe mubizi ni mya boss wacu nimwe dukorera na mpamvu tuba dukoresha baka byose kugira ngo ibintu bikomeze kugenda fresh. Uno musi mu bwami bwa Sky Media Burundi uca bibaza mbega tukwa twakiriye bande ngira ngo muravye no ku ma screen zanyu mugiye kuraba ukuntu bazi ngira ngo namahasa ukuntu ndiko ndababona. Karibu sana mabosi. Asante. Murameze neza? Mwenga agastile ko kujanisha gusa. Kawaida. Kawaida kabisa. Leo dushati mwagiye kutugura icyari mwe cyangwa mwe yarabuze avuga ati nazo gure nka kandi nkaka. Turishati nyene ibintu byagenze twarabyivugije tubona umenga twogura nyene baye turabantu nyene bakundana sana bakunda kugendana twifuza nyene turatugura cyo ninde yatanga ubwa mbere njewe natanze ukagura hamuca bugati no kubera twaraguze magazine ngacavuga ati tudugera ndazi ingo tugenda kwereka kandi kagasigaye nawe ushobore kukaronka ugati nawe ugataha nitse turambara ibisa ariko cyane baza mbega mukunda mutumba cyangwa mukundiza dukana dukunda byose na dukana turayikunda na mutumba byose aho mukunze kujya cyane ni hehe dukani ko ariko mukunda ibya dukani Quando kuna vya dukani sasa VIP dukani mumushaka ivya VIP. Okay, kwa you know musi turi kumwe nabandi nitanguye ko kubwanje jewe izina ryanje nitwa Rumbes aka Rukutarohome Rwambazi muzuko wa Roshalo Comedie. Nitwa Rumbes aka Rukutarohome Rwambazi muzuko wa Roshalo Comedie. Muzuko wa Orosha. Ibintu by'abantu numva ari ngora ku mazina baguhaye abavyeyi bawe. Je nitwa Sami Mohammed. Ndio bashoboye ko Sami Mohammed uvuze Rumbes ubuhejeje. Akurundi ruhande. Okay, my name is Mr. Mabe, comedian. Amazina abavyeyi bampaye nkaba nitwa Ishimwe Muhazi. Mbo ndumukomedie nga muyinga. Musanze muri abakomedie ni ngira ngo ikuntu musanze mukora mukunze gukora muri abantu batatu ariko no musi muri babiri ubundi ari he uyundi ntashobora gushika ngaha yavuze ati reka ahantu nari kuja muhangire mumfashe nyene kubera atakanye naronse muhangire ndibaza ibintu biragenda neza yego ajya ni mukora muri nka groupe cyane turi groupe groupe yanyu cyo yitwa gute page groupe yacu Mr. Nibo comedian kuri icyo nyene musanze muri n'abantu nuvuga ngo maze kubabona ahantu henshi hatandukanye narabonye muri ko murakina muri mwenyene ndabona muri ko murakina muri mu yindi groupe iwacu narabonye musanze mu abantu benga mukunze kugira nimugira aho muhagarara cyane bimeze gute guys twe aho duhagaze turahagira iwacu Top TV twarahabaye kandi twahabaye igihe kinini ubu kubera igihe kirahera ubu rero turi kumwe na Mr. Nimba kumwe na Mr. Nimba Mr. Wama Comedy Mr. Nimba ariko kubera iki amwimvire gukorana na Nimba mambo Mr. Nimba yavyifuje ko twokorana sana kubera gusa natwe muri wacu Top TV twarakoranye gusa ntibadutereranye kubera hari utuntu tubazo twaciye tubuza cyabanza baraduhagarika ariko twavuze ati kubera barafise impamvu baduhagaritse Mr. Nimba nawe acavuga ati mwebwe ndabona murafise impamvu ngo mwe muramfasha
groupe yanjye mwe muramfasha ugati ntangorane reka tube turagufasha tube turakora kandi ndabona turabanye neza sana hari Mr. Nimba ndabona hari kazoza arimo adutegurira ndabibona uyu muntu arimo arabona ikintu kiri imbere urabona ikintu kiri imbere ariko ng'ikintu ngira ngo hariho abakomediye benshi mu Burundi ariko Nimba ni kihe kintu mwabonye afise muvuga ngo twe twana twokorana na Nimba muri uwo mwanya Mr. Nimba ni umuntu azi kubana n'abantu Mr. Nimba ni umuntu atinuba urakoze ntinuba umuntu atinuba hari umukobwa rero mu musanze mukinana wewe ntakunze no kuboneka cyane mbega mujya mukobwa kugira mufatane bwa mbere mwatanga gukina muri batatu gufatana kwanyu byagenze gute icyumviro cyazanye nde byatanguye ryari byaje gute ujya mukobwa mu ncamake ni umunyamuyinga gusa yiga Bujumbura ajino turakora hama akavino tugasigira turapostinga yakoze ibikoko ujya mu gukorana yakunda kutubona cyo kimwe turakina yifuza cyangwa ati nandi noshika mu groupe yanyu kandi nogerageza tuvuga ati reka cyangwa repetition dibaza reka nyine indoto ufise reka ari ibyo tugaragarize tusanga nyine aragerageza nyine tutanga gukora bwana biseriyezo ukuntu ujya ni kuva kera nari seriye mu kintu kurabuze ukuntu ariko usanga ariko arakina n'umuntu seriyezo byatari abona ko n'ukuntu yitwaramo ibintu abyitwaramo neza mbega ntiyabagoye ko ibintu by'abakobwa usanga bigoye ntiyabagoye gukinisha nk'abantu seretse nk'abakobwa umenga ibintu byo gukina komedi barabitinya ukuntu ntiyabagoye bwa mbere mugitangura gukina ntiyatugoye byadangiye kubera agira ibintu tumenyene gusa kubera hari mu ntango twashoboye kugerageza turashobora kugerageza turamwereka ukuntu ushobora gukora turamwigisha ukuntu umuntu afata muri utangwe gukina ukuntu wifata atinda nyine aramenyera buke nyine ujya ari umuntu akunda gutwenda sana ariko ubundi baza barabibonye ntakunda agiye mu gikorwa acabasiriye hama hari ikintu hari agakomedi mu mazi iminsi mikenya mushize hanze ni nako novuga ngo kariko karatuma n'izina ryanyu riko riragaruka komedi mwakinye ikintu cya mbere cyo congratulations kubera ukuntu mwagakinye mwagatwaye bien ibintu bimeze fresh ariko ndashaka hari ahantu mwakinye mbe sinzi nimwe muri mwebwe kwanza ni wewe ni rumbesi haje kina ngo ibintu agusa mudeba gusa amafaranga ya ibintu nk'ivyo ukamubwira ngo amafaranga ngo papa tigeze atunga ngo Jesse ntayo nigeze ngo ntago jeje no ndatunga ariko muriko murakina comedy muriko murakina comedy ni bihe bintu mwibaza ambo ushatse kumbaza cyatumye tugira bijya uncamake ndibaza barabonye n'ibintu bijya muteye yarimo arakina akunda umuhungu gusa akabona umwenda kamwe kakunda amafaranga hajya twashatse kwigisha yuko ukunda umuntu umukunde nyine nkuko nyine umukunda nkukunda amafaranga ndibaza nk'uyu nk'ivyo yakinye warabibonye yaho nyine abayifitiye amafaranga ujya mudemo yakaza muri mudu ziyo kandi atari mudu arimwo kumbe ujya mudemo yibaza yuko aje kumubera umufasha kumuntu nawe yishakira umukozi ujya mudemo nawe acabwira yuko ari umukozi ashaka umukozi cyangwa waje ko yamvuye ko yibaza ayo mafaranga ndayafise cyasanga ntayafise arambuye umva yishakira ubusore bwigirira amahera 50,000 ziba zirakoze 50,000 ariko murabikarara nko kumajya mu tuba dukoresha mu bisanzwe nk'akajya kantu
niko kantu kantwengeje sana amafaranga ngo je papa tigeze atunga je no yatunga mbega nawe uri mu bantu basi nk'indoto uvuga ati ibintu nk'ibintu abavyeyi bacu batakoze bavuga ati nanje hari ibintu nk'abavyeyi bacu bavuga ati ari urugero baba barashiseko ukamuhamuga ati nje avuga haga nanje zohashika canke haga je nanje sinoharenga kubivaye n'ukuntu ubona ati umuvyeyi wanje yakuze ukuntu ngira ngo usanzwe ubona n'abavyeyi benshi ari abavyeyi bavuga ati ngo nakuze ngenda n'ikanambiri kw'ishuri ikanambiri ngiri bari kiratu natanga ubucamba yuko ndakiguriye nawe wowe uri muri abo cyane jewe nzoronka ivy'Imana yateguriye kubera yuko mvuze ati nanje ndomera ngo cyakabavyeyi ego hari kera ariko n'ubu ifu yuko dukoresha ibintu vy'ubu nyene gukoresha ibintu vy'ubu nta limite ariko n'ubundi bakunze kuvuga ngo urukwavu rurakura ngo rukonka umwana ariko bro be wowe ngo uri timide ukuntu nta bintu mengana ukunda kuvuga amajambo menshi ndavuga ariko wewe nkasi gukora iki wahisemo yes hari ubwoko bwinshi bw'amasinema novuga ngo hari gukora iki wahisemo kujya muri comedy cyane comedy nayikunze kuva nkifise imyaka 16 ariko comedy ibifise umuntu yatuma uyikunda ni wa muntu akina comedy canke wakunda kurabira ko yatumye ukunda comedy wumva wona ikina no kwiki comedy nayirabira kuri Mr Nimba ene Mr Nimba niwe nayirabira ko comedy hani mu bikorana kurikirana muyinga iwacu nyene bujanje kumenya ko dufise abandi bakomediye nyene muri 2019 niho ngiye kubimenya ivyo yakinye bikakubyohera n'ibihe bigatuma nawe uvuga ati jyana nzoje gukina comedy nzokine comedy nanje nkamurya mbo Mr Nimba ari comedy yakinye adandaza prudence ngo musore isubo ijya comedy yarangyohesha numva umenga cyenda mukunda sana isubo ndibaza harayibonye ariko mbega nka ukimyegera yes hari ukuntu umuntu ababona umuntu mu bisanzwe ukabona ko ari umuntu ari kure ukabona ibikorwa byo ko byamaze gushika kure mbega mukimyegera nimba avuga ati shaka kumyegera mbega byarushe kugira ibiganiro bigende neza cyane ibiganiro byarura kuvugana byaroroshe ibiganiro byaroroshe kuri Mr Nimba mu ntaho twakubwiye ko ari umuntu yumvira twamwituye twumvira ikibazo ntiyava mu nzira ariko nca nibaza mbe nikihe kintu mukunze kwibaza ko iyo muri ko murakina comedy ikintu dukunda kwibaza ko abantu benshi mu kwandika ikintu urafise ibintu basi wabifuza gushika nk'ubutumwa babushaka gutanga mwige mushiye mukesha se gukina comedy mu wikina mwifise intumberi yi mbo comedy tuyikina dufise intumbero yo guteza imbere igihugu kwanza tubicishije mu mpano z'iwacu impanuro ibintu nk'ivyo kubera none ko abantu benshi bakunze kwifata nkaho umenga ni ibintu byo kwiryohera cyangwa byo kugira twenza abantu kugira ngo mbega no kwigisha muri comedy birimo neza cyane iyo muri kumurandika mu mushaka gusa kugira mwigishe n'abantu no gutwenga batwenge comedy murifuza ko muri nka comedy nk'ukuntu uri kurayiraba kuva mwaka yitangura muri kumurayikina gushika n'ubu ni ikihe kintu mubona muri mubona ko kitagenda neza basi mwifuza yuko cyogenda neza muri uwo mugabane wo gukina filime mubikije muri comedy twebwe ikibura harabura incamake harabura ingufu gusa turimo turiyaranja turimo turakora muri utwo tunenge turimo kugira dushobore kuduza
izo nguvu hama tubone nimba ari gutera imbere nimba yaduteguje gutera imbere hama dutere imbere. Ikibazo ni inguvu. Hajya ushase kuvuga inguvu ushase kuvuga hari abantu nguvu bagomba no guterura no kugenda guterura umufuko w'isima bashira hajya. Wapi izo ziyo inguvu z'uburyo gukora uburyo gukora gukoresha inguvu gukoresha ivyumviro nizo zose ni inguvu. Atari dukuyemo nimba nabahe bandi bakomedi bo mu Burundi mukunze gukurikirana cyane. Bose turabakurikirana. Bose abakina komedi urabazi. Bose turabakurikirana. Umukomedi ki uw'Ingozi no umukomedi uw'Ingozi zinuri. Ngozi ndazi Chagi. Chagi ndamuzi. Okay, yes, hari novuga ngo muri industry y'ibi bintu byo gukina cinema novuga ngo ni ibintu bidakunze kuba biri mu buryo bwinshi cyane cyangwa se mbega mwego nko gukina cinema mbega mwungukira hehe ni yihe nyungu umaze kubona kuva ndazi haciye runaka umaze gukina cinema cyangwa mumaze gukina comedy umaze kuba mbega ni inyungu yo gukina cinema nkamwe nubwo ati ngaha kuva dukinye cinema niki kintu tumaze kunguka umara kwaje timbega umaze gukora iki muri comedy bo mwishura gute. Je ikintu novuga maze gukora muri comedy jewe kubera hari ngahi muyinga hariho ibitira mukunda kubera ku munsi w'irayidi. Ibyo bitira mukunda kubera ku munsi w'irayidi kubera hari abantu babona bakavuga ati nimba bajya abantu tubashije kuri afishe mu mutima afishe abana bakazoza guturabira ibintu bakaduha amahera binjiye mu cyo kiro. Twebwe ibyo byaradufashije kuba twarakinye comedy turamenyekana na buke buke barashobora kubishyira ku mafishe hama nitukagenda bakaduha n'ibyo ya mahera y'ifana tukagenda tukanywa tukavuga ati ko twakoze kandi dufashijwe na comedy yacu. Ariko urifuza ko comedy yo gushikana he cyangwa urifuza gushikana he comedy we? Comedy je ndifuza yuko ishikana ahantu kure kandi nanje nyene ahantu nyene nishimye nyashima nyene hamwe gati ego ikomedi yashikanya. Urumva wowe witeguye kuyikorera mpaka. Ariko inyuma y'icyo nko kuri icyo ugati ndifuza yuko comedy izonshikana ahantu kure cyangwa ndifuza kuyishikana ahantu kure ni kiye kintu muri ko murategura cyangwa se niye myiteguro itandukanye n'iyabandi kugira ngo uvuge ati genda ndifuza ko comedy yo nshikana na mbega muri ko muritegura gute ni kiye kintu uvuga ngo kiriko kiratuma mugira ingufu zo kuvuga ati comedy ndifuza nanje ko nshikana nkangira nkashimira umuhungu witwa Mr. Nimba wowe tugitangura gukina yatubwiye ijambo rivuga ati mukunde comedy nkuko mukine comedy nkuko mukina yasoko yakimbye mukine comedy umenga murimwo muriko murakora akazi. Umva comedy muyifate nk'akazi niryo jambo yatanguye tubwira kwanza. Ngira ngo nk'umuntu yereka araguha karoro yavuga ati jewe nayifise nk'akazi mbega nk'akaroro akubwiye ati jewe ikintu nk'akazi nagafashe nk'akazi nakwemo iki n'iki bituma nawe motive bagati nande ndashaka kuramo iki n'iki nakahe karoro yaguhaye? Oya ntabakambira yakagiziba ndibaza zakatubwira gusa ubu ni komba ya mwishu ubu tujye gupambana. Oh yes, ningira ngo abasore nababwiye kuno munsi tsakwa turi kumwe mwabiboneye ngira ngo tuko turaganira byinshi murumva ko umugabo wa gukina filme canke umugabo gukina comedy bariko barawufata nk'akazi ariko andibaza ukuntu umuntu ababonye muracari bato muri abantu bakiri batonya cyane ndibaza mbega hoho kwishure mbega iyo mubivanye n'ikibano mu ukuntu mukina comedy mbega mubanye gutsi n'abanyeshuri kwishure nyene tubanye n'abanyeshure nyene gutwenga gusa iyo hageze mu cigwa umuntu urabaseriye nyene mu cigwa kereka bari nyene ko
uri umuntu w'umuseriye uri makini mu kigwa muri quartier naho urazi nyene kari kuguruka kuguruka ariko murashaka kumenya mbega nk'abigisha bo hari umuntu akunze gutanga uturorero mbega muri mwe hari umwigisha mwe amaze kuzanga atanga uturorero kwa bige bintu twebwe ahubwo twebwe ikintu twavuze oya nta mwigisha n'umwe arigera atanga kuturora ahubwo twebwe ikintu twavuze twimenyekanishe no kubigisha ko dukora kano kazi uko babishyira ku marezo sosiyo muzoca mubinyegeza guteye ndabona abana abadibaza ndetse mbega mukora ku marezo sosiyo muzoca mubinyegeza guteye umusonganye n'uri umusonganye